пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Я уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ. Так будет действительно и на практике. Вы знаете, можно тоже как угодно к нему относиться, ведь все изначально в первой его итерации президентской говорили, что он бизнесмен в основном, и он мало чего в этом понимает в политике, ошибок может наделать. Ну, во-первых, я вам могу сказать, его поведение в момент покушения на его жизнь, я не знаю, но на меня произвело это впечатление. Он мужественный человек оказался. И дело не только что в поднятой руке и в призыве бороться за их общие идеалы. Дело не только в этом. Хотя это, конечно, знаете, на драйве, на таком. Все как бы. Человек проявляет себя в условиях, в экстраординарных условиях. Вот здесь человек проявляет себя, и он себя проявил, на мой взгляд, очень правильным образом, мужественно, как мужчина. nariko ntegura inkuru mpise mpagarikiraho. Ibi biratangaje cyane. Mwaheruka kumva Volodymyr Zelensky asaba umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika amusaba ubumwe bukomeye cyane kugira ngo bakomezanye ubumwe, ariko byose biguye hasi bibaye amazi ntaco asigaje. Ubu Zelensky yaheruka gusaba umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu mushasha Donald Trump ngo amushobore kuguma babandanya muri bwa bumwe, ariko byose bibaye amazi baramwihindutse. Mbega ubu bigiye kugenda gute? Nk'uko mwari musanzwe mubimenyereye, Donald Trump yari yaramwihakanye kuva kera akiri muri meeting muri campagne electorale, ariko nanone ubu birahindutse ntaco asigaje. Kare mu ijambo yamanje kumushimira, nyuma yaho amubwiye ko ashaka ubufasha. Uwo ni Volodymyr Zelensky. Ivyo Donald Trump yaravyumvise abicisha hirya no hino abiterera muri yose ya Atlantika. Ubu ngubu Donald Trump aratekanye. Mbega bigiye kugenda gute? Dusubiye inyuma cyane, Donald Trump uyu we yahora afashwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho hari umukuru w'igihugu Joe Biden, ariko Joe Biden wewe aravuye ku butegetsi. Volodymyr Zelensky agiye guhagarika gute? Bigiye kugenda gute igihugu ciwe? Na cane ni ibintu bigiye kuba amayobera. Ubwa mbere fyonda subscribe, like na partage, commentaire, byose turabikeneye kuri Kiyago Cabos TV. Nijewe Jodasa nk'uko bisanzwe. Dusubire inyuma kandi cyane. Ubu nk'uko mwavyumvise, Volodymyr Zelensky yamye asaba umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yamusaba ubumwe ko bakomeza baba mu bumwe nk'uko vyahahora, ariko yavyanse. Uyu ni Putin musanzwe muzi yuko ariko atera igihugu ca Ukraine. Putin na Volodymyr Zelensky ntibumvikana, ntibahuza na gato. Uyu Putin yumvikana na Donald Trump. Ikibazo gikomeye cyane kuri Volodymyr Zelensky. Ubu bigiye kugenda gute? Tugaruke cyane ku Bufaransa, igihugu gitwarwa na Emmanuel Macron yamanje kugaruka kuri byinshi, aho yavuze ko kuba urya ivyatsi ntibikwiye yuko uhinduka, ngo ucuba nk'umuntu ajya ibintu byose. Ubu Volodymyr Zelensky ashigikiwe na Emmanuel Macron aho yabivuze mu nama yarimwo. Ubu rero Volodymyr Zelensky ashigikiwe n'igihugu kimwe, Emmanuel Macron. None ko Ubufaransa butatanga imfashanyo canke ngo butange ibirwanyisho nk'ivyo Etats-Unis yatanga, ubu bigiye kugenda gute? Ivyo ni byinshi bigiye bitandukanye. Kurikirana ijambo rya Putin muri ino joro ahejeje kurekura avuga. Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Я уже говорил, что мы будем работать с любым
главой государства, которому окажет доверие американский народ. Так будет действительно и на практике. Вы знаете, можно тоже как угодно к нему относиться, ведь все изначально в первой его итерации президентской говорили, что он бизнесмен в основном, и он мало чего в этом понимает в политике, ошибок может наделать. Ну, во-первых, я вам могу сказать, его поведение в момент покушения на его жизнь, я не знаю, но на меня произвело это впечатление. Он мужественный человек оказался. И дело не только что в поднятой руке и в призыве бороться за их общие идеалы. Дело не только в этом. Хотя это, конечно, знаете, на драйве, на таком. Все как бы. Человек проявляет себя в условиях, в экстраординарных условиях. Вот здесь человек проявляет себя, и он себя проявил, на мой взгляд, очень правильным образом, мужественно, как мужчина. Putin avuze byinshi amanje gushimira Donald Trump kuba yaratsinze amatora. Donald Trump ngo yitwaye nk'umugabo. Ivyo bikaba byavuzwe na Vladimir Putin, umukuru w'igihugu ca Rusiya. Ivyo byavuzwe muri ino joro aho yariko atanga interview. Vyari ibintu bihambaye cane. Ubu Volodymyr Zelensky yoba yifashe gute? Kuko biragaragara neza ko Volodymyr Zelensky aguye mu mazi abize. Vyose vyabaye uku. Hagati ya Vladimir Putin na Donald Trump ni inshuti mfafe. Nk'uko yanyabivuga muri meeting, yaravuze yuko adakomeza ashigikira intambara iriko ibera muri Ukraine. Mbega ko Putin asohoye rino jambo, Vladimir Putin agiye kwifata gute? Hoho ku ruhande rwa Donald Trump bigiye kugenda gute ko avuze rino jambo, kandi iri jambo bikaboneka ko ari inkoramutima? Ubwo agiye guhagarika intambara, mbehoho canke bigiye kubandanya uko vyahora? Narirya Putin ahejeje kumushimira bigiye kongereza umunyu. Ivyo ni ibintu turiko tubona dutegereje cane. Ariko dusubira inyuma, Macron na Volodymyr Zelensky bari kumwe, ntaho azomuta yabivuze. Yavuze nti nta muntu yibaga ivyatsi yo kwihundura umuntu ajya ibintu vyose. Ivyo vyavuzwe na Macron, arumva yumvise. Bantu muriko mudukurikirana, ni hano dusozereye ino nkuru, dukomeza tubazanira inkuru iri ku mwanya. Naho ubutaha.